nanezerewe cyane nanezerewe cyane kwashika mu yanje kuko nibutse muri 2023 nashikiye mu nzu maison de passage kandi y'amahera menshi igihumbi n'amajana indwi kandi twamaze iminsi 27 twabaze ngambumva igihumbi n'amajana ngaho cyagize gute c'amadolari ngaho urumva ntushike mu nzu yanje ikintu kinezeze cyane yego cyane rwose gukorana n'ishira hamwe kwanza ni byiza cyane ni byiye kuriko kurondera umuntu akura arakujya amahera BMBC niyo natanga kumva imbere y'aba Fabrice n'abandi BMBC niyo numvise bwa mbere none ubuye sinababya kandi bakizo maze umutima maze kumbwira ko ncabwira abo tubana twakishije iwacu ya maze tugiye tuzorakashikira basi chandaronda David ni abaziri ko ajya kuri YouTube chandazirondera azandika ndamuhamagara umuvyera anyitaba amaze kugitaba turavugana ngati okay ikiriho rero n'igiki ndacari busy ngonzo guhamagara kwa kabiri ariko kwa kabiri kwa mbere muri yo misi ibiri abantu yenze basi yaciye ampamagara turavugana tuvuga ngo okay ko uri tayari rero ibi nibi nibyo bikenewe kugira ngo tenge dushaka gute kubakira inzu basi tutangura nyine rero twarabemereye yuko ibiganiro bitandukanye byo gushikiriza amazu ahatandukanye tuzoguma tubibashikiriza kundwi ku kwezi eka imyaka yose ishira hamwe BMBC izomarira kirakora ibiganiro bene ibi muzokoma mubikurikirana murazi yuko umukiriya amaze kutwitura directement abayinje mu muryango wa BMBC Group aha rero twahejeje kubereka inzu kandi twabanabemereye yuko tuzobereka video tugiye tumwakira nk'umuvyeyi tukamwakira nk'umuvukanyi eka ibintu biba biryoshe ngira ngo murabibona aha ni ku kibuga c'indege aho twari kumwakira eka tubonye yaranzwe n'akanyamuneza tuba dufise ishurwe ryo kwerekana umubano mwiza eka n'igikundiro dufitaniye hagati yacu mu bikorwa nk'uko twama tubikora turamufasha imizigo abajejwe gupanga ibintu bakabipanga nk'uko twama tubikora iyo tugiye kwakira imiryango yacu itandukanye tukiri ku kibuga c'indege turafata umwanya wo kwifotoza tukaryoherwa eka ibintu biba bimeze neza nyuma yo kuva ku kibuga c'indege turamuyobora nitwamureka ngo aje imbere kuko igihe yaheruka hano muri Diaspora City Gahahe kahakira intumo ariko muri no minsi ntitwari kumureka ngo aje imbere kuko yari kuhoberwa ukuntu hasa n'ukuntu hateye igomwe ukuntu hubatseho eka ni muri Diaspora City nyene twaramugiye imbere turamuyobora turamugeza rero ahasanzwe hari inyubakwa yiwe twarashitse nk'uko twama tugira ino migigwa muri BMBC Group inshuti yacu turayakira mwabonye mugabo ko twamwakirije ishurwe ku kibuga c'indege ariko kandi muhira haba hari hakandi kabirya ibiseke mwene ibi ku bantu musanzwe mwakira abantu muba muzi gitekeyemwo nitworinda kubibabwira ariko kandi muravyibonera ariko akamwemwe kariyongera mu gihe bari karakira impano BMBC Group yamuteguriye eka umuryango wose warabishimye bavuga bati oya nanje sinogenda uko ntakiri ifoto yerekana ko twakiri iwacu aho yashitse mu nzu yiwe ntibiba bihereye aho turamubwira ati oya nukuri ntiwicare kuko ntiharagera aho tukwakira ngo tugushikirize inzu erega tutaramuha cya gifunguruzo cugurura amazu yose yubatswe na BMBC Group haba muri Diaspora City canke mu matongo ya beneyo nta bubasha buragira bwo gushikira inzu yawe nkuko mubibona ku masanamu twaciye tumubwira nti utaricara manza kwanza uze tuguhe igifunguruzo wugurura inzu yawe nyezina tuyigushikirize maze vyose vyakire hamubishikire nk'ivyawe yaratwubahirije aratubwira neza ati eka data naje sinoshika mu nzu ntarabona cya gifunguruzo araryoherwa cyane tukimuhaye murabona ko ku mafoto vyarakaroruhore umuryango wose wari uhari ati natwe nitwogenda uko tudakoze kuri nyagifunguruzo barakibashikirije ibintu vyarakaroruhore ibintu vyari bimeze neza mu muryango barishima BMBC muri rusangi turishima eka imigigwa yo kwakira umukiriya mu nzu yiwe biba biryoshe cyane abantu mutarubakirwa canke mutubakirwa na BMBC Group mukarindira guhitamwo abandi kugira ngo babadeseve sinumva ibintu muba murimwo nimwiture BMBC Group ibakorera ibikorwa vy'akaroruhore aho idaherezaho ngo yabubakiye gusa ariko kandi kaza no ku kibuga c'indege ikabakira
n'umwe wo mu muryango avuye mu mahanga ariko kandi agarutse mu muryango wiwe. Nyuma yaho rero duhejeje kumuhuga ifunguruzo twaricaye muri salo turatekana turatera inkuru. Amaze kuruhuka turamubwira ataha ni muri salo, nyabuna raba uhaguruke tugutembereza inzu. Turayitembera duhera hasi gushika hejuru tukamwereka ibikorwa byose yasabye ko BMBC yomukorera, aho yaza aratubaza igikoni tukakimwereka, aha naho hazojiki tukamubwira. Ibiyago vyari vyiza cyane. Ni jewe nari imbere aho twariko turamwereka ubwiza bw'inzu yiwe, ibikorwa vya BMBC, nkamubwira ibikorwa vya BMBC furniture, iyo miryango y'imbaho mubona, izo garde fou z'imbaho, eka n'ibindi vyinshi bikozwe mu mbaho. Ndamwereka ibikorwa vya BMBC workshops, ndamwereka ukuntu BMBC paints yasize amarangi meza, tukamwereka ibikorwa bitandukanye vya BMBC energies, eka ibikorwa byinshi byakozwe n'ibisata bitandukanye by'ishirahamwe BMBC group. Hose yagenda arashima. Nyuma yo kuzenguruka inzu twaja mu vyumba, tukaja muri salon, tukaraba amagarde fou, tukaraba amabalcon y'ivyumba vyose, eka tukaja no mu matoilette kuraba ibikorwa vyaho ukuntu abo mu gisata ca romberi babikoze neza. Ariko kandi twaciye tugaruka muri salon turicara, aravuga ati none nta bindi vyemezo bihari vy'uko inzu yanje ndayishikiriye kiretse urufunguzo. Tuca tumuha amasezerano, ikimenyetso cerekana ko inzu ari yiwiwe ayishikirijwe. Ngira ngo mubibona ku masanamu aho mugenzanje Katia Benita yari karamushikiriza icanditse avuga ati ibyo nari nasabye byose banshirire mu nzu, ati nsanze atana kimwe bahinduye. Ibyo rero nibyo biba ari vyiza, niyo nkuru nziza tuba twiteze ku mukiriya wacu. Ino nshuti yacu akaba n'umukiriya wacu yashimye kugira icyo atubwiye kubijanye nuko yabonye ibikorwa vya BMBC, nuko yasanze ko ivyo yasavye ariko babimukoreye. Murazi ko yarasanzwe amaze imyaka myinshi abona abantu bashinga intahe kuvyerekeye BMBC group, mbere akaba ari navyo bishobora kuba vyaratumye nawe yitura ishirahamwe BMBC. Ivyo kandi vyatumye agira icizere ko nawe azobona inzu yiwe yinjiramwo nk'abandi, narirya abenshi usanga baba barahemukiwe n'imiryango canke inshuti baba barajeje ibikorwa vyabo, bigatuma bagira umutima uhagaze mu gihe bituye abantu kanaka kugira ngo babakorere ibikorwa vy'ubwubatsi ahatandukanye. Niko rero kuca yitura ishirahamwe BMBC, hama naryo riramwubakira. Musanzwe muzi ko muri diaspora city Gahahe aho uno mukiriya wacu agiye kuba hasanzwe hari utubirya twinshi, harubatswe amabarabara ya kijambere, hazoba hari amahoteli, hazoba hari amasale de gym, hazoba hari amasekretariya public, hazoba hari amapisine yo kogeramwo, hazoba hari amafarumasi, eka ni vyinshi bizoba bihari aho hantu. Aho hazoba hari n'amasale de fete, abazoba baba muri diaspora city Gahahe batazirirwa basohoka hanze bagiye kurondera ibitandukanye hanze, ariko kandi ivyo byose umunyagihugu akenera ari mu migambi ya diaspora city bizoba bimwegereye. Nitwibagiye kuvuga yuko abantu mwifuza kubakirwa na BMBC group, uturusho tugihari. Mushobora kubakirwa ku ideni canke mu kubakirwa ku ikashi. Nta muntu n'umwe mu Burundi ashobora kubura uburaro abamwo ishirahamwe BMBC kandi rihari ku bwanyu. Ni mugiture kuko iryo shirahamwe risanzwe rikorana n'amabanki nka CRDB hamwe na BGF kugira ngo mushike ku ndoto zanyu. Ni vyinshi nobabwira, ni vyinshi nobayagira, ariko kandi reka mukurikirana ikiyago mugenzanje Katia Benita yagiranye n'uno mukiriya wacu aho yagomba gushikiriza akari ku mutima. Nkuko twababwiye turi misekeza byo gushikiriza amazu menshi mu migambi itandukanye ya diaspora city canke BMBC homes aho ziri hose, mazi BMBC homes Gahahe, BMBC homes Tenga, BMBC homes Mihwa ya mbere, BMBC homes Mihwa ya kabiri. Uyu munsi turi muri BMBC homes Gahahe aho twakiriye umukiriya ajava muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka tumuhe umwanya ashobore kubaramutsa anidondore. Ndabutsa ko muri kumwe na umukunzi Katia Benita. Mwanya ni gwanyu. Okay, murakoze cyane kujakira. Je nitwa Innocent Sayimana, mva muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu gisagara bita Vermont. Ni gisagara ciza cyane kije ucinye ubona ari biti gusa. Ya basi rero abanje kwa bamushikiriza yego hanyuma mwamaze kuyimpa ayishikirije ibyo bintu nabishimye rwose. Ego
ni yahe sentiment wiyumvise kubona ushikiye mu nzu yawe bwite aho nyene wumvise gute wahabonye gute nanezerewe cyane kwashike mu nzu yanje kuko nibutse muri 2023 nashikiye mu nzu maison de passage kandi y'amahera menshi 1700 kandi twamaze iminsi mikeya iminsi 200 n'indwi twabaze ngambumva 1700 cyagize gute cy'amadolari ngaho urumva ntushike mu nzu yanje ikintu kinezeje cyane ego cyane rwose ego mwayibonye gute mbega uko mwari muvyiteze niko mwabisanze canke nyahe donc appréciation yiwanyu ego uko nabiteze inzu nayisanze nk'umwe mu ba client ba BMBC niki cyatumye mutura BMBC ubwa mbere kwaje sindabazi ego kandi na David ntawenzi sawa icya kabiri ni BMBC nayo no kuyuba ntabyo narinzi mugabo ndi kuri TV nabonye invite ngo BMBC nibo kamazo haro nubundi mugabo BMBC niyo natanga kumva imbere y'aba Fabrice n'abandi BMBC niyo numvise gambe none ubuye sinababya kandi bakizo maze mutima maze kumbwira ko ncabwira abo tubana twakishizo iwacu ya maze tugeje tuzohashikira basi chandaronda David ni abaziri ko ajya kuri YouTube chandazirondera azandika ndamuhamagara umuvyera nyitaba amaze kugitaba turavugana ngati okay ikiriho rero ni giki ndacari busy ngonzo guhamagara kwa kabiri ariko kwa kabiri kwa mbere muri yo misi ibiri oya abantu yenze basi yaciye ampamagara turavugana tuvuga ngo okay ko uri tayari rero ibi nibi nibyo bikenewe kugira ngo tenge dushaka gute kubakira inzu basi tutambura ho nyene rero ndabibonye kuri YouTube ego nukuvuga yuko imvuga ngurukana ubumenyi zacu iyo tubabwiye yuko zizuzanya abakiriya uyu ni ntahe igendera ni ntahe iboneka ya muri benshi cyane twashoboye kuronka biciye ku mbuga ngurukana bumenyi turacabandanya nka mwebwe umukiriya wacu nyene ni akahe kamaro ko kwitura amasosiyete y'ubwubatsi ivyo bibonaniye mwebwe gushaka kurondera abantu gushaka kwirondera kuyibakira kubera iki mwahisemwo BMBC kuba urakoze cyane nturinde kwihogora ndakubwira kwanza gukorana n'ishira hamwe kwanza ni byiza cyane nivye kuriko kurondera umuntu akubaka arakujya amahera reka ndaba akarorero gatoya hari umugabo mu Congo Brazzaville dukorana yavuze ati wana cenda afise umugeza wo mu Bufaransa yarunka amahera zo kumwubakisha nyina namushikiwe nyina nande namushikiwe bari mu Brazzaville yakazaruka kwa amahera kwa nyina wamwubakira inzu yarunka amahera mwubakira inzu rero haragira igihe avuga ati wana munyeke ifoto y'inzu ngiri mbeze kuza kumweka amafoto oh my god inzu nziza cyane gose inzu nziza iyi niyo nzu antuka okacavuga ati reka nzogende muri Congo Brazzaville kuza kwaba inzu yanje nanje ndayirabe kabisa avuye mu Bufaransa gikwaba iki inzu bamubwira inzu yanje iri hega kamama na dada inzu yanje iri ngije yaba ya mafoto na yanzu yatangwe kwabaza this is my house yabagiye babona umuntu agira gute abasi bu kubera iki yasanze amafoto bamuhaye na yanzu atari bimwe asanga akazu nako hasi katabaho amahera cyatakwimviye amahera yungere yagiye namwe kuri experience kuri jewe amafoto wabona uko wabibona amahera ariko agenda kukiyo ayo watanze yakoze ico washaka ego cyane ubutumwa muha abandi bantu bari nka canke ubutumwa muzogenda mutanga haji wanyu je ubutumwa suko kuba ati nzogenda ntanga nawe utanze kuva imyaka n'uyu muhungu wanye twazananye ujya batwaye nawe nyene yarahamagaye ngaha bamurondera inzu y'ivyumba bitatu kuko ntashaka inzu y'ivyumba byinshi inzu y'ivyumba bitatu bibiri sinzi mbese ngo bambwiye kataye umva ko ubutumwa n'amazi mutangaho konye hari undi mama baba mu Cibitoke tubara nawe nyina abwiye abantu kunuko bavuganye
n'umwe muri mwebwe yego abajejwe communication bavuganye sinzi ibyo bamubwiye ko sinzi namwe ati wahamagaye yego basi urumva ubwo n'ubutumwa yagize gute natanze nsubira ko yandi ko ari wa mugabo yubatse inzu nawe ngaho turi kumwe we n'umugenzi rero we yamaze no kubaka inzu y'uko bihera ubwo n'ubutumwa nagize gute natanze ushaka ntanga ubundi butumwa bwaze gute warakoze cyane gusukira BMBC ko nta ubutumwa n'inzu itameze uko ibaze vrema ubu naho imeze gute bizogenda gute ingorane bonye bamara ku YouTube kabana kumbona ndiko ndavuga amajambo ko bihombe nkuko we bazomaze wewe iyo ari kwavuga ibiki uwo babona ni bande nje ngo ndagutanga automatically ego mwarakoze cyane guserukira BMBC muri Amerika ndagushimiye mu kibanza c'abandi bose kandi n'abandi ubuyobozi bwashobora guronka kanya buzohashika kugira ngo mushobore kuyaka mwarakoze cyane ikiri kintu nashimye nzogenda mvuga nakira abantu neza nakira abantu neza ibintu David yambwiye niko byagenze ambwiye ati ku kibuga c'indege tuzoza kukwitora twenyene babona ntugira ubwoba ujenzo kwishika ngo umva ari safari yatumwe umwe yatero haje abakorana cyashimishije cyane gose kuba mwaje kutwakira mukadushikana ngahanye presentation mwakoze yo ngene irahimbaye abazoyibona unyaze uvuga ati hapana siba kabisa bora abandi batagira ivyo byanga bitabaho yego cyane bivanyumva mugabo bivanye n'ingene mwanyakiriye n'abazobibona zogati ibintu byiza kabisa nakira abantu na kahe kajambo kanye usozera ijambo rya nyuma ndi umwarimu wawe narakuvuga umaze kubwira ncamenya ijambo rya nyuma nshaka kuvuga yego nukuritera kwakiriya abantu bakeneye kuza kubaka amazu na BMBC niba yirigogena handi hantu bagenda gutaye amahera yabo hovyo nibaze muri BMBC irabubakira inzu bivanye na plaba bagize gute umvikanye sawa ijya wa mwawe umvikanye iyo bakugirira nyene ugasanga inzu yawe ikwa kunigene washaje rero nibaze bitura iki BMBC izomubakira inzu yiwe mukagira gute abishaka ambassadeur wa BMBC group muri Amerika arabatasha arabaramusa arashima na BMBC group nijeyo kabisa ngini ambassadeur Sabimana Inosa ambassadeur wa BMBC group muri USA Leta Zunze Ubumwe za Amerika aradushimiye cyane namwe turabashimiye cyane kwa mwayituye BMBC kubona wa munsi washoye gushika mwashike mu nyubako yanyu mwakoze cyane ko twizera namwe bwe turatumira kandi kutwitura dufise imigambi myinshi itandukanye turabubakira mu parcelle yanyu turabubakira murashobora kugura amazu muri BMBC Homes dusama BMBC Homes menshi Diaspora City karibu ku biro byacu muduhamagare mutwandikire kuri WhatsApp inimero ni 79 amajana 5 amajana 227 kaze cyane muri benshi mutwandikire mutwiture dukora ibikorwa byinshi bitandukanye muhasanga equipment muzana impunzi zanyu gusa mushika mujyama byose bimeze neza cyane mwakoze cyane utazo atabarose muzondondere ambassadeur arahari umunani ubusa kabiri 355 664 554 noca ndabashikana murakoze cyane naciye nsimbira hanze ahubwo nja kuraba ubusanzwe ararira umutekano uyo numwe mu basanzwe bararira umutekano muri Diaspora City Gahahe nca ndamubaza timbega nawe ivyo ngaha mu Gahahe ubibona gute canke iyo ubonye umuntu mushasha yinjiye hano mwe kubwanyu mwiyumva gute niho yaciye anganirira ukuntu umubano wo muri Diaspora City Gahahe umeze nawe ni mumwumvirize amanitwa Nzitunga Reveri ndi umwe mu bazamu dusanzwe ducunga angahane ni Diaspora City ngaha mu Gahahe kuvuga ko nkuko bisanzwe mutekano turawukora haba ku murango no mwijoro haraba abinjira akaba basohoka twebwe rero keshi umwanya wose tuba turi ku miryango tukugurura ariko barinjira tukugurura n'abasohoka nkuko rero tuba tubikora twatubimazemo n'ibihe bitari bike ngaha nyene novuga ko kubaza turabanye neza kuko turahana kimwe na rimwe amasaha yo nimba ngo bari hanze akatumenyesha yuko hari ubari hanze ashaka kubita sone tukamugururira ni nkuko iyo bagomvye gusohoka nyene haramwe cyo guhana iki gasaka kugira wa mutekano umwanya wose gumari sawa ko hari abashobora kwinjira sandwi z'ijoro hari ashobora kwinjira amasaha yose anabinjira busa n'ubukeye rero je muri make novuga ati
ikaze nko kuri bashasha baba bariko baraza ahantu ni sawa by'umutekano mbona uhari ibindi navyo je mbona ari amahoro. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwiki bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 40. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.